wubahwa cyane Karidinali Episkopi wa hano i Kigali, bene cyubahiro bepiskopi mu madiyoseze atandukanye mu Rwanda, bene cyubahiro bepiskopi bagenzanje twavanye i Burundi, banyakubahwa basaserdoti mwese, abanyamabanga b'amanama yacu namwibwe bandi abasangwa ngaha, mpereye kuri wewe nyakubahwa Vicaire Generale muri diocese nkuru ya Kigali, banyakubahwa mwihebeye Imana, banyakubahwa abakristu abasangwa ngaha, abavukanyi bacu mwese, tugira amahoro ya Kristo. Ku izina ry'abepiskopi bagenzanje dusangiye inama y'abepiskopi Gatolika b'i Burundi, ndakengurukiye cyane gose wewe mwubahwa cyane Karidinali urongoye diocese nkuru ya Kigali, kuko mwatwakiranye urukundo, none n'ubu muduhaye akaryo ko gushobora kuramutsa abavandimwe bacu, abavukanyi bacu, abihebeye Imana, abasaserdoti, abakristo barayike bagize iyi diocese nkuru ya Kigali. Murakoze cyane. I Burundi abakiri bato barakunda kuririmba. Hariho rero indirimbo imwe bahora bagira ngo shimira Imana yatugize umwe, yataba Yezu ntitwari kumenyana, numvise namwe muyizi. Nivyo abarundi n'abanyarwanda twamenyanye imbere yuko tumenya Yezu, twari tuzinanye, tugenderanira, turi inshuti, turabavukanyi. Ariko yataba Yezu uno munsi ntitwari kuba turaha imbere yanyu. Turi ngaha kubwa Yezu Kristu yadutoye akatugira abasubirizi b'abatumwa kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza y'urukundo rwiwe. Niwe rero atwubahura no muri iki gihe imipaka y'ibihugu byacu yugaye, ifunze, twagira tuti ntidusiba muri iyi nama iduhuza ikadufasha gukomeza ubumwe dufitaniye na bepiskopi bo mu Rwanda, abasaserdoti, abihaye Imana, abakristu bose, eka n'abanyarwanda bose. Nicyo gituma rero uno munsi turi ngaha. Nk'uko umwubahwa cyane Karidinali yabivuze, ukuba turi ngaha ni ntahe y'ukwemera n'ubuhamya, niko muvuga mu Kinyarwanda, ni ntahe y'ubumwe n'umuvukano dufitaniye hagati yacu. Ntitwirirwa turanavugana menshi, tubihereza Imana tugira tuti
niwakire mana mukama wacu nyagasani, maze ubikoreshe mu buryo bituma ibihugu byacu bigira amahoro, bikagira n'ubumwe hagati yabyo. Ibyo tubona uno munsi bitubuza gukomeza ubwo bumwe n'ubwo bucuti dufitaniye, ubitorere umuti kugira ngo bihave, dusubire twiyumve, tugenderanire, dufashanye nk'abana ukunda bakagukundira. Nicyo gituma kuri twebwe, kandi ndazi no ku bavukanyi bacu abepiskopi banyu ngaha mu Rwanda, birahambaye rwose ko dukomeza tubandanya iri ragi ryiza twasigiwe n'abakuru bacu batanguje iri shyirahamwe ry'amanama y'abepiskopi, aya manama yacu CPR na SECAB. Rero iyo duhuye ntituba tuje kurabana mu maso byonyine, tuba tuzanywe n'ijambo. Haba hariho ibyo twategekanije gukora, ibyo twategekanije guhanahana ko ijambo n'ibyiyumviro, kugira ngo twubake ubwo bumwe buri hagati yacu, dufashanye koko kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ubu rero twaravuze, turahana ijambo ku byerekeye uburyo bwo guhimbaza impuka y'imisa n'ayandi masakaramentu, imihimbarize y'igitambo cya misa. Kubo baba batumva icyo ari cy'inkuka y'imisa, kugira ngo ubwo buryo duhimbaza iyo nkuka y'imisa n'ayandi masakaramentu bidufashe gukomeza ukwemera dusangiye n'abandi bose bakwiye ku isi. Tukagusangira ubwa mbere na Papa Leo muri iki gihe ari mu kibanza cya Petero Mutagatifu, ari nawe atwungiye ubumwe. Rero icyo twipfuza ni uko dufatiye ku mico kama y'ibihugu byacu, ni uko twoshobora guhimbaza neza iyo nkuka y'imisa n'ayandi masakaramentu, bikadutuma turushirizaho kwakira rwa rukundo umukama wacu Yezu Kristo yatumenyesheje kandi ashaka kutugabira. Bigatuma rero turushirizaho kuremesha ubumwe n'amahoro muri ibi bihugu byacu. Nicyo cya mbere twavuganye, ariko kandi twaravuze n'ibyerekeye indero y'abana bacu n'urwaruka, uburezi. Turibukanya ko umuhisi Papa Francisco yagiye yatumiriye abategetsi b'isi yose kujya hamwe ngo bumvikane, basezerane uburyo bwo kurera abantu bashyashya bashoboye kuremesha aho bari urukundo, ubumwe. Akaba yabidusabye afatiye no ku nyigisho yari yaradushikirije ubwa mbere mu ibaruwa mpimirizabutumwa yatwandikiye Laudato Si, atubwira ko duhamagariwe kuninahaza Imana, gusingiza Imana mu kubaha no kubahiriza ibyo yaremye, ibidukikije. Ariko kandi agafatira no ku nyigisho ikomeye cyane bimwe bita encyclique Fratelli Tutti, twese turabavandimwe, twaba abirabure,
baba abazungu cyangwa abandi, twese turi abana b'umubyeyi umwe, turabavukana. Agaheza akagira ati ese rero ibihugu byose, abategetsi b'ibihugu n'abandi, bo kumva ko bakwiye kujya hamwe bakarera batumbereye gukomeza mu bana no mu rwaruka uwo mutima wo kugurukira abandi no kurwana mu nda nabo, kugira ngo twese twubake koko umuryango umwe ngaha ku isi. Rero twavugana tugira tuti none mu Rwanda ni Burundi tweho tubigenze dute, ko yadutumiriye kugira amasezerano kugira ngo turere twese tuzi ko dusenyera ku mugozi umwe, tubigenze dute? Nibyo rero nibyo twavugana, tuhava mbere turabona ko bikenewe ko tuzoheza tugashyiraho n'umurwi w'abadufasha kugira ngo badutegurire koko indinganizo idutuma dushobora gushyira mu ngiro iyo ndero ku nzego zose z'uburezi mu bihugu byacu. Tugiye rero twumva ko turushirijeho kuba bamwe n'aba bepiskopi bagenzi bacu, tukaba bamwe kandi namwebwe mwese Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Turababazwa no kubona ko imipaka y'ibihugu byacu yugaye, kugira ngo tuze turinda gufata indege, tudafashe indege tukazoca muri Tanzania kugira ngo dushike ngaho i Kigali, naje mva ngaho i Muyinga aho hirya nkabwirizwa kubanza gufata urugendo rurerure, kandi aha ngaho i Kigali kuri jewe ariho hafi kuruta ni Bujumbura. Rero nta kundi, ariko ibi dukora nibyo biheza bigatuma n'Imana ironka ifatira kugira ngo itugabire amahoro twifuza, imipaka yacu isubire yugururwe, tugenderanire nk'uko byamye kuva kera na rindi. Murakoze, Imana ibahezagire. Murakoze rero, ndagira ngo